kuvuga ibya Rwagasore bisaba ko umuntu afise umwanya, bisaba ko umuntu yafashe umwanya kuye kugira bivuge ko ni byinshi. Rero iragi yadusigaranye ni iryo gukunda igihugu bwa mbere, ni iryo kutwereka yuko hadakiza imyaka atari ikiza igihugu, no kuvuga ko kuva ku ukiri muto, kuva ukiri gifise imyaka mikeyi ushobora kugira icuma ari igihugu. Ibyo ndabivuga nkuko Rwagasore yapfuye afise imyaka iri munsi ya 30, nimboneka rimwe nibaza ko biragoye gutahura, biragoye kumva, biragoye ngene umuntu afise iyo myaka yashoboye gushikana Burundi ku ntayo kwikukira. Rero nibaza ko ni byinshi no munsi twamurabira ko kiretse ngira ko twanacerewe kumurabira ko aho kwirirwa duhigana hirya no hino, bamwe ngo turiko turakizura, abandi ngo turiko tugira gute. Twari dukwiye kuraba ibyo yaciye amazi kugira ngo ico atashoboye gushikako natwe dushobore gushikako, dushobore kuja mu makanda yiwe kugira ngo dushobore gufasha igihugu gukorgorora. Birababaje no munsi kubona turi muri haheze imyaka ishika 62 intayo kwikurukira twaronderewe nawe by'ukuri itaraba uko yavyifuza. No kuvuga yuko haba ngira bamusubiriye inyuma gato gushika no munsi atamuntu arashika kuvyo yashaka. Uravye ijambo ryiwe yavuga, uravye imigambi yari afise, ukaraba igihugu no munsi aho kigeze, nibaza ko tutaranegerana gato ikivyo yashaka. Rero iragini nakubwiye ko ufata umwanya munini no gusigura ivyiwe, ariko nibaza ko hariho byinshi cyane naho twafata iryo jambo ryiwe gusa rimwe tukagigisha mu ishuri, tukagendera ibintu yavuze, byo bari kuyogira igihugu cogorore gitere n'imbere.